luncheon. Good morning. Are you all good? Mumerewe neza mwese. Welcome for Sunday service. Murahawe ikaze kandi mu materaniro yo kuwa Mungu. If you are happy today, Nimba munezerewe uyu munsi, wish that you may come front side. none ni ryari mwoshobora kwigirwa imbere. Many empty in front here. Muze mwigirwa imbere, hari ibibanza bigaragara byinshi. Yeah. Those who was in front, be blessed more. Abicaye imbere baza guhezagirwa cyane. Come near in front for the great blessing. Mwigirwa imbere kugira ngo muronke umuhezagiro mwinshi. Okay. Ni sawa. Do you know meaning of Pokea? Murazi insobanuro yo Shakira. You know? Yeah, thank you. Murakoze. Today we are going to open book of Hebrew chapter 10. Uno munsi tugiye kugurura mu gitabo c'Abaheburayo ikigabane c'icumi From verse 1 up to 18. kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa 18. If you have a Bible, open book of Hebrew, Nimba mufise Bibiliya mwugurure mu gitabo c'Abaheburayo Hebrew chapter 10 from verse 1 to 18. 18. kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa 18. We read in Kirundi. Reka dusome mu Kirundi. Ikimazi Kristo yatanze kiruta ibimazi byose bya Mose. Ivyagezwe ko bifise igitutu c'ivyiza bizoza bidafise ishusho bwite y'ivyo vyiza, ntaho byoshobora guhingura abegera igicaniro bibahingurisha ivyo bimazi nyene bahora batanga imyaka n'imyaka. Iyo bibishobora, mbega ntibaba barashizeho kubitanga, kuko bavyitangira bamaze guhumanurwa rwose rimwe, bataba bakigira imitima iri mw'ijwi ribagiza ibyaha. Ariko muri ivyo bimazi hari icibukiriza ibyaha uko umwaka utashe, kuko bidashoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'impene akuraho ibyaha. Nico catumye hamwe yaza mw'isi avuga ati ibimazi n'amashikanwa ntiwabigombye, ariko wanteguriye umubiri. Ibimazi vyoshejwe bidasonoye n'ibimazi vy'ivyaha ntivyaguhimbaye. Mperako ndavuga nti he ndaje, mu muzingo w'igitabo niko vyanditswe muri jewe, nzanywe no gukora ivyo ugomba Mana. Ahejeje kuvuga haruguru ati ibimazi n'amashikanwa n'ibimazi vyoshejwe bidasonoye n'ibimazi vy'ivyaha ntiwabigombye kandi ntivyaguhimbaye, nivyo bitangwa nk'uko bibwirijwe n'ivyagezwe. Ahera ko aravuga ati he nzanywe no gukora ivyo ugomba, akuraho ivya mbere bashinge ivya kabiri. Uko kugomba kwayo niko kwatumye twezwa, tubiheshwa n'uko umubiri wa Yesu Kristo watanzwe rimwe gusa, kandi umuherezi wese ahagarara uko bukeye uko bwije, uko bukeye akora ivy'ubuherezi, atanga kenshi ivyo bimazi nyene ataho vyoshobora gukuraho ibyaha namba. Ariko wowe amaze gutanga ikimazi kimwe c'ivyaha c'intahava, avyagira iburyo bw'Imana, aheraho arorera igihe abansi biwe bazohindurirwa indava yo munsi y'ibirenge vyiwe. Kuko ikimazi kimwe arico yatunganishije bose abezwa, ukazoshitsa ibihe bidashira. Kandi na mpwemu yera niwe cabona kidushingira intaye y'ivyo, amaze kuvuga ati iri niryo sezerano nzosezerana nabo hanyuma y'iyo minsi, ni jewe uhoraho mbivuze. Nzoshira ivyagezwe vyanje mu mutima yabo no mu bwenge bwabo, kandi niho nzovyandika. Arongera ati kandi ibyaha byabo no kugabitanya kwabo sinzovyibuka ukundi. Ariko aho ivyo bihariwe, ntihaba hakiriho gutanga ikimazi c'ivyaha. When God's looking at the world, people are full of evil continually.
iyo Imana iriko iraraba mw'isi isanga abantu buzuye ikibi udasiba. Though people might think that I have something good in me together, naho umuntu washobora kwiyumvira ati ndafise ikintu ciza kiri muri jewe, but in the eyes of God, all people in the world are only evil continually. ariko mu nyonga zohoraho abantu bose ni babi gusa na ntaryo. So there is difference between eyes of God and our own eyes that are looking at me. Rero hariho itandukaniro hagati y'amaso y'Imana n'amaso y'ijewe yajewe mu kwiraba. Yeah, so when people looking at themselves, there are things which they can boast about themselves. Rero iyo abantu biravye baba bumva umenga hariho ibintu bafise bo kwishimira. Although I am weak, but at least for this point, I can say I am good. Akavuga ati naho ndi umunyantege nke mugabo niravye muri runo ruhande ndashobora kubona ko ndi mwiza. Though 100% I'm not a good, but at least I have something can say about myself. Naho ntari mwiza 100% ariko n'imiburiburi ndafise ikintu ciza kuri jewe. So all people they have something in their heart. I'm good, I'm right. Rero abantu bose baba bafise ikintu mu mitima yabo kivuga ngo ndi mwiza ndi mukuri. And because of that's how they believe in themselves. Rero kubera ivyo barizigira, they are just able to living how confidently in front of people. Rero baca bumva babayeho bafise ivyizigiro imbere y'abantu. And because of that, we are pointing others who are doing bad things too. Kandi kubera ivyo usanga turiko turatunga intoke abandi bantu bakoze nabi. So if you see our life, the life that we live in this world, rero iyo uravye ubuzima bwacu tubayeho muri iyi si, we are living according to our own eyes that what we see. Rero tubayeho bivanye n'amaso yacu byatwereka. And we have our own standard in us. Kandi tuba dufise imfatiro zacu muri twebwe. To distinguish what is good, what is bad. Zo gutandukanya ibyiza n'ibibi. And mostly our standard that to distinguish what is good and bad. Rero kenshi ku rufatiro rwacu rwo gutandukanya ibyiza n'ibibi, it is come from the law. Biva mu Vyagezwe. And come from my own standard through the experience. Biva mu bijanye n'imfatiro zanje bifatiye ku burambe bwanje. In society they know this behavior is good and this behavior is bad. Ndetse no mu kibano usanga abantu bazi bati iyi nyifato nimbi iyi nayo ni nziza. So the life that we live mostly in this world is with our own standard to distinguish good and evil. Rero ubuzima usanga tubayeho kenshi muri iyi si usanga bufise urufatiro rwacu rwo gutandukanya ikibi n'iciza. Since sin entered into the world, kuva icyaha cinjiye mu isi, people's standard has been changed, became different from God. Urufatiro rw'abantu rwaciye ruhinduka ruba urutandukanye n'urw'Imana. At the first, in the beginning, the world that which God created for man, mu ntango isi Imana yari yararemeye nk'umuntu. There was no law there to distinguish what is good, what is bad. Nta byagezwe byariho byo gutandukanya ikibi n'iciza. Just they are living joyfully with God. Bari babayeho bahimbawe n'Imana. Though they are naked, but they are not ashamed at all. Naho bari bambaye ubusa ntibumva bamaramara. So what they have in their heart is only good things that which they rejoice all the time with God. Ico bari bafise mu mutima wabo byari ibyiza gusa byo kunezeranwa n'Imana buri mwanya. But just because of sin enter into the world, ariko kubera icyaha cinjiye mu isi, now their eyes has been opened, amaso yabo yarugurutse, and they begin to have a different standard from God. Baca batangura kugira imfatiro zitandukanye n'iz'Imana. When they are together with God, things which were not a problem, after they separate from God, everything became a problem in their life. Igihe bari kumwe n'Imana ibintu bitari ingorane, bamaze gutandukana byaciye bicika ingorane. Being naked is not a thing that which they ashamed. Kugenda menya si ibintu byabatera isoni. But once sin enter, now when they look at themselves, they found they are naked and they feel very ashamed. Ariko munsi icyaha cinjira baciye bibona baramenya hama bumva bafise isoni. And because of the sin which entered,
kandi kubera icyo cyaha cinjiye muri bo, all men in the world begin to live with a different standard from God. abantu bose mu isi baciye batangura kubaho bafise imfatiro zitandukanye n'iz'Imana. So now one thing which we can know clearly, rero ubu ikintu dukwiye kumenya neza na neza, my standard and then standard of God is totally different. ni ukuvuga ngo imfatiro zanje n'iz'Imana biratandukanye ijana ku The ijana. way how God sees people and the way how I see people is totally different. uko Imana ibona abantu n'ingene jewe ndababona biratandukanye ijana ku ijana. First of all, we must agree I'm different from God. icya mbere dutegerezwa kumenya ni uko jewe ntatandukanye n'Imana, And the one who is right, it is God, not me. kandi umunyakuri ni Imana si jewe, Because God cannot be a wrong. kubera ko Imana ntishobora kuba umunyabinyoma. So us is who changed because of sin. twebwe nitwe twahindutse kubera icyaha. So when sin entered into the world, the rero Bible igihe says, icyaha cinjira mu isi, through one man sin entered into the world, and through the sin death has come to the world, and it has been spread to all people in the world. icyaha cinjiye mu isi, Sin entered through one man, icyaha cinjiye mu isi biciye mu muntu and umwe, through the sin death has come to the world, kandi biciye mu cyaha urupfu nabwo rwaraje mu isi, and this death has been spread to all people in the world. hama runo rupfu ruca rukwira ku bantu bose bo mu isi. So already, or before we are born in the world, rero n'imbere y'uko tuvuka mu isi, we were born under the death. twavukiye munsi y'urupfu. So people are living life of death since they are born in this world. abantu rero babaho bari mu buzima buri munsi y'urupfu kuva bakivuka. And the word that now who walks in this world, rero ijambo ririko rirakora muri iyi si, it is the evil spirit that who walks in this world. ni impwemu mbi zikorera muri iyi si. So this evil spirit is teaching people something wrong, something different from God. rero ino mpwemu mbi iriko yigisha abantu ibinyoma, ibintu bitandukanye n'Imana. So through your life, all information, all the heart, all standard, everything that which you gain, it is from the evil spirit. rero biciye mu isi ibintu byose uronka usanga n'imfatiro zawe byose bitandukanye And n'Imana. this evil spirit never tell us the truth. kandi ino mpwemu mbi ntiyigera itubwiza Because ukuri. the purpose of the evil spirit is to lead all people to go to hell together. kubera intumbero y'impwemu mbi ni ukurongorera abantu bose kujyana nayo mu muriro. So from the beginning, the Satan, when he came to the earth, he began to lie to the evil. rero kuva mu ntango igihe icyaha cyaza mu muntu, satani yaciye atangura kubesha abantu. Hey Eve, now what did God told you? ati Eva, mbe Imana yababwiye gute? Did God told you not to eat here anything? mbe Imana yababwiye ngo ntihagire icyamwa na kimwe muzorya cyo mu No, murima? I can eat freely. oya ndashobora kubifungura Only nidegembye. the one tree there which is the center of the garden. ariko hariho igiti kimwe kiri hagati mu murima, I shall not take it. sintegerezwa kukijya. If I take it, lest we die. ndakiriye ko ntushobora gupfa. But Satan say, no, you never die. satani acavuga atoya ntuzopfa. God teach you. No, God deceive you. Imana yarababeshe. This is something very good for you. iki ni ikintu cyiza cyane kuri If you mwe. eat fruit of the evil, hamwe wojya ku giti ku cyamwa kimenyekanisha ikibi your n'icyiza, eyes will be open, amaso yawe azokuguruka, and you will be like God. hama umere nk'Imana. Hey, God know that you will be like God, so He doesn't like you to become God like Him. rero Imana irazi yuko wocumera nkayo, nicyo gituma idashaka kuba Imana nkayo. Are you sure? mbe uri mukuri? Yes, I'm sure you try to eat, no problem. yego ndi mukuri, gerageza ugifungure nta ngorane. That's how Satan deceived Adam and Eve. uko niko umugwanizi yahenze Adamu na Eva. So we can see from the beginning, Satan came to the earth and he was the liar. rero turashobora kubona guhera mu ntango satani yaje mu isi ari umubeshi. Okay, what the Bible says, Satan do not have any truth in him. icyo Bibiliya ivuga ni uko satani atakuri na gukeya afise muri So we. all the
the things which we do, it is a lie. ibintu byose dukora ububeshi. All information that which you got from world, it is not true. Amakuru yose twegeranya avuye mu isi nta kuri kurimo. Have you ever think that, I have experience, I know, but have you ever tried to think something that I know, something that I'm sure, it might be wrong. Uramaze kwiyumvira uti nivyo ndafise ibintu nzi, ariko mbeho umaze kwiyumvira ati ibintu nzi nta kuri kurimo. I thought that according to my experience to do like this, it is right. Yes. Narize yuko gukora ibintu kanaka gutya biciye mu burambe bwanje ari ukuri. And when you see someone who do not do according to how you think, hama iyo ubonye umuntu atakoze nk'uko wiyumvira, always we condemn them. Wow, he's wrong. Ico gihe duca tubacira urubanza ngo bari mu kinyoma. He's not supposed to do like this. Ntiyategezwa gukora gutya. So that's how most of people living a life in this world like that. Uko rero niko abantu benshi babayeho muri ino si nk'uko. Yeah, already we are used to live according to standard that I have through my experience in this world. Iminsi yose usanga dufise runo rufatiro rwo kubaho tufatiye ku burambe twagize muri iyi si. It seems like it is right. Everyone is living like this in this world. Kuva rero ubona ko ari ukuri uca wumva umenga abantu bose bakwiye kubaho nk'uko. But the one which God said through Bible to us, ariko icyo Imana itubwira muri Bibiliya, oh, that is not true. Ibyo si ukuri. All information, everything that which you got from the world, it is wrong. Amakuru yose mwegeranije avuye mu isi ni kinyoma. Truth is only in the Bible. Ukuri konyene kuri muri Bibiliya. So, though we know the God, rero naho tuzi Imana, probably still we have a habit to live in this world according to standard that we got from the world. Rero ingorane nuko iminsi yose twamenyereye kubaho muri iyi si dufatiye ku mfatiro z'amakuru twegeranije ngaha mu isi. So what happened to us? Continually we are looking at our behaviors. None n'iki kitubako iminsi yose duca twama turiko turaraba ku nyifato zacu. How am I doing? Mbe ndiko ndabikora gute? Am I doing well? Mbe ndiko nkora neza? Am I doing bad? Mbe ndiko nkora nabi? That's how people are judged and condemn themselves. Uko niko abantu bicira urubanza bakanitsinda. If you go to some other churches, maybe even your former church that before you come to our church, ndetse n'igihe woja mu yandi mashengero canke ayo mwahozemo imbere yuko muza ngaha, they are talking about how you have to do. Misi yose bama bariko bavuga ingene utegezwa gukora. Do good. Kora neza. Then God bless you. Hama Imana izoguheza. Try to stop everything. Hagarika gukora ibibi. Then surely you will be blessed. Kandi nta nkeka uzohezagira. The one which people are trying to guide is for them to do something good works in their life. Iminsi yose ibintu abantu usanga bariko barongorerwamwo gukora ibyiza mu buzima bwabo. Yeah, that's how people are understanding. Doing well, doing good, it is way of grace and blessing. Niko rero usanga abantu batahura ati gukora neza niyo nzira y'umuhezagiro. That's how continually people are going away of their works. Niko rero abantu babandanya bagenda mu nzira y'ibikorwa. Though they are in the church, though they are listening to the word of God, naho bari mu ishengero kandi bumviriza n'ijambo ry'Imana. But before believing God and after believing God, life that they live, there is no difference. Imbere yuko bizera Imana n'inyuma yo kuyizera usanga ubuzima babayeho budatandukanye. Still people are focusing on themselves. How am I? Am I good or bad? Imisi yose usanga abantu bahanze amaso uko bameze ngo mbe ndi mwiza canke ndi mubi. Yeah, that's how they do not see the difference. What is the difference before salvation, after salvation? Uko rero niko badashobora kubona itandukaniro ry'imbere yuko bakira agakiza n'inyuma yuko bakira agakiza. The one which the Bible say, after salvation, just shall live by faith. Ico Bibiliya ivuga yuko inyuma y'agakiza umugorozi azobeshwaho no kwizera. Truly now the life that we live after salvation, mbebye ukuri nibwo buzima tubayeho inyuma y'agakiza. It is supposed to be life that to live by faith. Bwa ubuzima butegerezwa kubaho mu kwizera. Which means our focus must be faith, not my behavior.
bisobanura ngo aho duhanze amaso hategerezwa kuba ukwizera atari inyifato zanje. Not that am I doing well or bad, but am I in faith or not? That is what we have to check. Atari kuraba ngo ndi mwiza cyangwa ndi mubi, ariko kuraba mbe ndi mu kwizera. But continually people do not know and difficult to understand word of faith. Rero ubudasiba usanga abantu batazi ino si yo kwizera. That's why continue just pushing themselves into the works so that they distinguish, I'm good in front of God, I'm bad in front of God. Nico bituma baca bamana muri runo rufatiro rw'ibikorwa aho bavuga ngo mbe ndi mwiza canke ndi mubi imbere y'Imana. And that's how always they condemn themselves. Kandi uko niko bama bicira urubanza I'm wrong. Ndi mu kinyoma. God, I do something foolish things. Mana nakoze ibibi. God, I'm really so sorry about it. Mana ndasavye imbabazi kubiki. Yeah, that's how people continually condemn themselves. Uko rero niko abantu bama bicira urubanza. So if you see Romans chapter 8 verse 1, those who are in the Christ, there's no condemnation. Ariko iyo uravye mu Baroma ikigabane cy'umunani havuga ngo abari muri Kristo nta rubanza ruzobatsinda. Yeah, one thing that we have to know clearly. Icyo dutegerezwa kumenya neza na neza. Yeah, really God has opened new life there for the born again Christian to live in His Word. Byukuri Imana yaruguruye ubundi buzima bushasha bw'umukristo yavutse ubwa kabiri ingene yubaho. It is the life of faith. N'ubuzima bwo kwizera. So after we salvation, everyone must be approached to the life that which live by faith. Rero inyuma y'agakiza umuntu wese yategerezwa gutumbera ubuzima bumurongorera kubaho mu kwizera. So continually we have to learn, we have to listen word, to learn faith and to have a faith so that we can live powerfully by faith. Rero ubudasiba twategerezwa kwiga ingene twogira kuno kwizera kugira ngo tugire inkomezi mu kwizera. So if we do not live by faith, that is a shameless in front of God. Rero iyo tutabayeho mu kwizera usanga ari ibintu biteye isoni mu maso y'Imana. Problem is people they do not have faith, they are not feel ashamed in front of God because they think themselves, I'm good in front of God. Rero ingorane nuko igihe n'abantu badafise ukwizera nta soni bagira imbere y'Imana kubera ko biyumvira ngo ndi mwiza. Because I'm not doing bad things. Kubera ko nta bibi ndiko ndakora. Though I'm not very sincere. Naho ntashimitse. But at least I'm not doing bad things. Igihe cyose atakibi ndakora. At least I do something in the church. Igihe cyose nagize icyo nkora mw'ishuri. So I'm fine. I am not ashamed in front of God. Meze neza nta soni numva imbere y'Imana. So still Satan makes us to dwell within our behaviors, not in the faith. Rero iminsi yose Satani usanga ariko aturongorera mu kuba mu bijanye n'inyifato zacu atari mu kwizera. But one thing that we have to know clearly. Ariko icyo dutegerezwa kumenya neza na neza. How does God sees us? None ubu ni gute Imana itubona? What is the standard there to distinguish us now? None nuruhe rufatiro ngo dutandukanye ubu? Yeah. When God sees the people, igihe Imana iravye abantu, people are already under the death. Abantu baramaze kuba munsi y'urupfu. Regardless your works or your behavior. Hatitaweho inyifato zawe n'ibikorwa byawe. Already everyone found under the death. Umuntu yaramaze kwisanga munsi y'urupfu. Many people think that if I do bad, I'll be cursed. Abantu benshi biyumvira ngo ninakora nabi nzovumwa. But truth is, already you are under the curse. You are already under the death. Ariko ukuri nuko waramaze kuba munsi y'urupfu n'umuvumo. It has nothing to do with your works. Nta na kimwe bihuriyeko n'ibikorwa byawe. Already we were born as the cursed one, as the one who died. Twavutse nk'abantu twavumwe turi munsi y'urupfu. Do you understand what I'm saying? Murabitahura. It's something that which you have to understand clearly. It's a matter of also salvation and connected with the spiritual life too. Icyo mutegerezwa kumenya neza ni kibazo kijanye n'agakiza n'ingene ufatana n'Imana. Many people they have a fear, if I do bad, I'll be cursed. Abantu benshi barafise ubwoba ngo ninakora nabi nzovumwa. Yeah, that is the thought today which Satan has put in his word. Ivyo ni ivyumviro Satani yasize muri iyi si. Yeah, do well. Kora neza. Try your best.
gerageza, then you will be good, you will be blessed. ico gihe uzoba neza, uzoheza. But if you do bad, Ariko niwakora nabi, your life will be full of the suffering. ubuzima bwawe buzokuzura imibabaro. That is what Satan says. Ivyo nivyo Satani So avuga. people think, I have to do well. Abantu rero baca biyumvira ngo ntegezwa gukora neza, I'm the one who have to live nicely. ni jewe ntegerezwa kugerageza kubaho neza. That's how Satan make people to focusing themselves, not on God at all. Uko niko Satani yatumye abantu bihanga amaso aho kuyahanga Imana. Through those teachings, you must do well and makes people to do works continually well in this world. Biciye muri zino nyigisho zivuga ngo utegerezwa gukora neza, byatumye abantu bama bari muri ibyo by'ibikorwa. So they have a wrong information. If I do well, I shall be fine. Rero bafise amakuru atari avuga ngo ninakora neza nzomererwa neza. Couldn't recognize already I was born under the curse, under the death, so I have no choice but to die in sin. Ntibashobora kumenya ati namvukiye munsi y'ivyaha n'urupfu ntegerezwa kuzovumwa. Satan never tell you, because of me, sin entered into the world, so you are a sinner and you will die going hell. Satan never tell us Satani ntiyigera kubwira ati kubera jewe wavukiye mu cyaha uzopfa, ntavyo yigera kubwira. You are going hell because of your sin. Uzoja mu muriro kubera ibyaha byawe. Because of you did wrong. Kubera ko wakoze nabi. It is because of you. Ni kubera wewe. So that's how Satan confused the people. Uko niko Satani zazanira abantu. So makes people to looking at themselves, how am I today? Rero agaca atuma abantu bagaruka kwiraba ati mbe uno munsi meze gute. According to Bible, truth is not because of me and I did evil things or I do bad thing and foolish thing. Ariko ukuri kuri mu Bibiliya nuko atari kubera jewe nakoze ibibi canke ibintu by'ubujuju. But because already we were born under curse, under death, because of a sin which entered through one man. Ariko kubera ko navukiye munsi y'umuvumo n'icyaha, kubera icyaha cinjiye mu muntu. To go in hell or to become a sinner by ourselves has nothing to do with it. Kuja mu muriro canke kuba umunyabyaha ntaco bihuriyeko na jewe. But Satan teach us like that. Ariko Satani abigisha nk'uko. Because of you did wrong. Kubera wakoze nabi nk'uko. Because of you have an evil thought like that. Kubera ufise ivyiyumviro bibi nk'ivyo. Because of you did something wrong, you hate people, or you fight, you argue with one, so that's why you are bad. Kubera wakoze nabi, washwanye, watukanye n'abantu, waguye. That is the eyes of Satan. Ayo niyo maso ya Satani. That is our own eyes that which we learn from the Satan. Ayo niyo maso twize dukuye kuri Satani. But what he can say is different. Ariko ivy'Imana ivuga biratandukanye. No, from the beginning. Kuva mu ntango, because of sin entered, kubera icyaha cinjiye, you are under the death. Muri munsi y'urupfu. It has nothing to do with your deeds. Ntaco bihuriyeko n'ivyo wakoze. Just because of sin entered through one man. Kubera icyaha gusa cinjiye mu muntu, cannot help but to live life of evil. Nta kindi gishobora kubabako uretse ubuzima bw'abanyakibi. Because already you are under the death. Waramaze kuba munsi you are living life of death in this world. Uri kubaho ubuzima bukujana mu rupfu muri iyi. So from the beginning, myself has nothing to do with the sin or anything which it can be effective. Rero kuva mu ntango jewe nta na kimwe mpuriyeko n'ico c'icyaha canke ingene nandura. The problem is Satan put the wrong idea in people. Ariko ingorane nuko Satani yashize icyumviro kitari cyo mu bantu. I have to do. Ntegerezwa gukora. I am the one who must do well. Ni jewe ntegerezwa gukora neza. So people think that if I try, I can do. Rero abantu baca biyumvira ati hamwe no gerageza ndashobora kubikora. If I try my best, yes, I can make it. Hamwe no gerageza uko njoboye ndashobora kubishikako. That is the now problem of the people. Rero iyo niyo ngorane y'abantu ubu. Either you do well or not. Naho ukora neza canke nabi. Truth is already people are under the death. Ukuri nuko abantu bamaze kuba munsi y'urupfu. For people are not able to recognize. Ariko abantu bo ntibashobora kubimenya. I'm the person who can do. That's how they trust themselves. Barizera gusa ati nijewe ntegerezwa kubikora uko niko biyizeza. There's no one who recognize I'm impossible. Nta n'umwe ashobora
kumenya ati ibi ntibishoboka, myself is impossible. jewe ubwanje sinshoboka. Because already I'm in sin and already I born from the beginning under the death. Kubera namaze kuba munsi y'urupfu ndi mu cyaha kuva mu ntango. Whatever I try, it has nothing to do for my salvation. Uko nogerageza kose ntacyo bihuriyeko n'agakiza. My works, it has nothing to do with my salvation. Ibikorwa byanje ntacyo bihuriyeko n'agakiza. It is meaningless. Nta kamaro bifise. It's not helpful at all. Ntacyo bimfasha. People are not able to recognize it like this. Abantu rero ntibashobora kumenya ibintu Satan is deceiving the people. Abantu satani aguma ahenda abantu. Try your best. Gerageza. Always do your best. Iminsi yose kora uko You ushoboye. can make it and God will recognize you. Urashobora kubishikako kandi Imana If izokikwemera. you love your neighbor. Nukunde mugenzi wawe. And if you do good, yes, surely God recognize and bless you. Hamwe wokora neza by'ukuri Imana izobimenya kandi guheza. That's how Satan teaches the people. Uko niko satani rero yigisha abantu. So people think, I'm the person who can do so that I can be blessed. Rero umuntu aca yiyumvira ati ni jewe ntege nkwiye kubikora kugira ngo mpezagirwe. So people are expecting blessing through the works that which they do well. Rero abantu babaho biteze no mihezagiro iciye mu bikorwa bakoze neza. So while they are trying to do something well, rero igihe bariko baragerageza gukora neza, when they are focusing on their works, how am I doing well? igihe bitwararitse ibikorwa byabo ingene bariko bakora They are neza, not able to recognize their true image in the eyes of God. ntibashobora kumenya ishusho yabo nyakuri mu maso Our y'Imana. true image in the eyes of God is who are full of evil only. Ishusho yacu nyakuri nuko turi abantu buzuye ikibi ubudasiba. So if we realize, I'm only evil continually, Rero hamwe boshobora kumenya ati jewe ndi umunyabyaha ibihe bidasiba, there is nothing that which we want to try to do good again. nta bindi bintu twosubira kugerageza ngo dushake gukora neza ukundi. For example, there is a cup here, right? Nk'akarorero hariho igikombe hano, Isn't it? Yeah. So now it has been covered all. rero ubu kiruzuye. So when you put water, the cup able to contain the water inside. Hamwe usizemwo amazi hajamwo amazi ndani, Isn't it? sivyo? You understand? Murabitwara. But what if this bottom part is broken? Mbe nk'akarorero igihe coba caratobotse munsi, So water is leaking. amazi agaca atangura kuva. Then for me to fill the water, I pour water continue inside. Kugira jewe ndacuzuze amazi noguma nsukamwo amazi buri mwanya. Then can you stay water continue and I can drink? Mbe amazi yogumayo gushika aho ndayanywa. Continue going out, right? Iminsi yose yoguma ava mu busa agenda, Because already bottom is broken. kubera munsi hoba haramaze So gutoba. to put water again has no meaning, it don't have at all. Rero kugumushiramo amazi nta nsiguro nimwe bifise, nta nico byigera bifasha. Likewise, already we are under the death. Rero muco kimwe nuko twaramaze kuba munsi But y'urupfu. what is the meaning to add the good things continually who are under the death already? None isobanuro ni iyihe yo kubandanya ushiramwo ibyiza wewe wamaze kuba munsi y'urupfu? Is it helpful thing? Mbe hari ico bigufasha? No, it is a useless thing. Ni ibintu bitagira akamaro na gato. Important thing is to recognize, it is impossible. Hamwe umuntu yoshobora kumenya ati nibidashoboka, It is not helpful at all. nta kintu na kimwe bimfasha, Myself, it is not possible. kuri jewe nibidashoboka. That is the point there where they have to reach. Ako ubwo nibwo ruhande bategerezwa gushikira. But still, we have our standard that I must be a good person. Ariko kubera tuba tugifise inyifatiro zacu ngo ntegerezwa kuba umuntu That's how mwiza, people are being deceived by the Satan. uko niko abantu baguma bahindwa na So for Satani. God to make people to realize how you are evil, Rero kugira ngo Imana yereka abantu ingene ari babi, God gave us the law. Imana yaduhaye ibyagezwe. Through this law, find yourself. Ati biciye muri bino byagezwe ni wiyubure wewe. Many people think the law is the law that which we must obey. Abantu benshi rero bazi ngo amabwirizwa nayo dutegerezwa Even gukurikiza. there are so many in the church nowadays in the world Rero hari n'abandi benshi mw'isi bari mu mashengo who continually say,
obey the law, keep the law. bakibandanya kuvuga ngo ubaha amabwirizwa yakurikize. But reason that God gave us the law, ariko impamvu Imana yaduhaye ibyagezwe, it is not to obey, but through that obedience to recognize how you are impossible. si ukugira ngo tuyubahe, ahubwo ni kugira biciye mu kuyubahiriza tubone ingene bidashoboka. How you are impossible to be righteous by yourself. tubone ingene bidashoboka kuri twebwe yuko tuba abagororotsi. So through the law, people found themselves and they put in themselves sinner again and again and more deeper. rero biciye mu byagezwe abantu baribona bakabandanya binjira mu cyaha binjira mu cyaha. Because the standard of law, it is say like this to people. rero kubera ko urufatiro rw'ibyagezwe rubwira abantu gutya, Anyone who wants to be righteous by your works, ati uwo ari we wese ashaka kuba umugororotsi biciye mu bikorwa bye, anyone who wants to be good by the works, uwo ari we wese ashaka kuba mwiza biciye mu bikorwa, try obey the law. gerageza kubyubahiriza. Not just only one time, ntubyubahirize inshuro imwe gusa, but you must do continue in all things. ariko ubikore ubudasiba muri byose na hose. Continue. ubudasiba, Don't stop in the middle. ntuhagarike Continue hagati. until you die. bandanya gushika ku munsi wawe wo gupfa. And not only one thing, atari icyo kimwe gusa, everything. ariko ushitse byose. That is the standard of God. ubwo ni ngo rufatiro Anyone rw'Imana. who wants to be recognized by me as you are a good person, uwo ari we wese ashaka kumenywa nanjye biciye muri icyo kintu cyo kuvuga ngo uri mwiza, you have to do continue in all things. utegerezwa kubishitsa byose na hose. And the one which is written in the Bible only hama icyanditse muri bibiliya gusa is not only 10 commandments, si amabwirizwa 10 yonyine, but it's total 613. ni amabwirizwa shika mu majana 630. Memorizing 613 law here. ninde amaze gufata ku mutwe ayo mabwirizwa yose? Any who remember all here? mbe hari n'umwe yibuka yose hano? There is no one who remember all kind of law even in the Bible. nta n'umwe yibuka ubwoko bw'amabwirizwa yose abaho muri That's why bibiliya. it's impossible. nicyo gituma ari bidashoboka. God can recognize when someone obeys the law, continue in all until he dies. 6 and 13. Yes, you are righteous. Imana yoshobora kumenya umuntu uwo ari we wese yakurikije ayo mabwirizwa yose uko ari amajana 613 ikavuga ati uri umugororotsi. And another problem is, ariko iyindi ngorane ni uko someone might say, yes, God, I did all. umuntu umwe yovuga ati jewe mami nayakoze yose, But ariko only one time, inshuro imwe gusa, only for one thing, kamwe konyene I missed. nakayobewe. Rather than accept that one, naho yobavuze ati kano kamwe I gusa did all things continue. nakurikije ibindi byose. Maybe someone can say like this. birashoboka ko umuntu umwe But yoshobora, God said like this. ariko Imana ivuga ngo Then you are sinner. ubu rero uri umunyabyaha. Why? kubera I say continue. kubera ko navuze ati ubudasiba For all. kuri yose. Hey God, how can you judge me like this? Mana ni kutagoncira urubanza Just for one? kubera rimwe gusa. God, you are love, right? Mana uri urukundo, You are si full of mercy, right? wuzuye impuhwe, sibyo? Hey, just one. rimwe gusa You can mercy me, but just one, please. kubera rimwe gusa nicyokuza kumpezanya. That is how we may think. uko niko twebwe duca twibuka. But standard of God is very strict. ariko urufatiro rw'Imana So if you rurashimitse. see James chapter 2, iyo usomye muri Yakobo ikigabane when cya you kane, do all things continually, ko igihe witondera ibintu byose neza, when you missed only one, ariko ugatsitara kuri kimwe, God say you disobey everything. Imana ikivuga ngo wacumuye kuri byose. By one mistake, kubera ikosa rimwe gusa, we think that I mistake just for one, wiyumvira ngo jewe renze ibwirizwa rimwe gusa. but God say no, you miss all law which I gave you.
ariko Imana ikivuga ati warenza amabwirizwa yose naguhaye. So if we're thinking about ourselves in front of the standard of God, rero hamwe twiyumviriye kuri twebwe mu rufatiro rw'Imana imbere yacu, we can recognize myself is not possible. duca tumenya ati jewe ubwanje ntibishoboka. Myself is not able to stand in front of God with my works. jewe ubwanje sinshobora guhagarara imbere y'Imana n'ibikorwa byanjye. So now the one day which God wants to make in our life, rero ubu icyo Imana ishaka gukora mu buzima bwacu, to make sure how you are impossible to do your works. no kugira ngo mumenye neza na neza ingene bidashoboka kuri mwebwe biciye mu bikorwa. God wants to make us to be free from myself. kugira ngo Imana itume tuba abidegemvya kuri jewe. Part today which we bound with my own works. umutima wamboheye ku bikorwa byanje. I can try, I can do my best. ndashobora kugerageza, ndashobora gukora uko nshoboye. I have to do well so that I can be blessed. rero ntegerezwa gukora neza kugira mpezagire. I should not do something wrong so that I can avoid all the curse. rero reka ngerageze kudakora ikibi na kimwe kugira ngo nkwepe uno muvumo. Part today which has been binded by the wrong information from the Satan. rero no mutima waboshwe n'ano makuru amwe gusa yavuye kuri Satani. God really wants to make our heart to be free from the Satan. Imana ishaka yuko imitima yacu yidegenja kuri Satani. From the beginning, myself is not possible. ati kuva mu ntango kuri jewe ntibishoboka. From the beginning, my work has no meaning in front of God. kuva mu ntango ibikorwa byanje nta nsiguro na ntoya bifise I imbere was y'Imana. being deceived by the Satan. n'ububeshi bwa Satani. That's why I was focusing on myself continually. nicyo gituma nabayeho nihanze amaso jewe As long ubwanjye. as I focused on myself, there was no freedom in my heart. igihe cyose nihanze amaso nta kwidegemvya nigeze ngira mu mutima Always wanjye. I was condemning myself. Why am I doing like this? Why am I having everything? Why am I in the foolishness? iminsi yose naritsindisha mvuga ati kubera iki ndiko ndakora nk'uku, kubera iki ndi ikicucu. Brethren, surely as long as we are looking at ourselves, rero bene data iminsi yose igihe we twiraba cannot stand in front of God confidently. ntidushobora guhagarara imbere y'Imana dushize What amanga. makes people to stand in front of God confidently? none ni iki gituma abantu bahagarara imbere y'Imana bashize amanga? It is only faith that makes people to stand in front of God confidently. ni ukwizera konyine gushobora gutuma abantu bahagarara imbere y'Imana bashize So amanga. now you have to understand how God has really made us free from my works. rero ubu ushobora kumenya ingene Imana yatugize abidegemvya ku bikorwa byacu. And this is the story that we read today. kandi iyi niyo nkuru twasomye uyu And munsi. really, on the side of God, He wants makes people to be free from all the death, even the curse, even the sin. mbere Imana by'ukuri yaramaze kugira abantu abidegemvya ku bikorwa byabo, imivumo n'ibyaha byabo. That's why God sent Jesus Christ. nicyo gituma Imana yarungitse Yesu. And really, He likes to finish all the sin in the world to save people to make free. by'ukuri yarahimbawe no kurangiza bino bintu byose by'ibyaha ku bantu kugira ngo ibagire abidegemvya. That's why Jesus Christ testified. nicyo gituma Yesu Kristo yashinze intahe. Here, verse 7. aha ku murongo w'indwi. Let's open Hebrew chapter 10, verse 7. reka twugurure mu Baheburayo ikigabane c'icumi umurongo w'indwi. Here, then I said, behold, I have come. In the volume of the book it is written of me to do your will, O God. mperako ndavuga ntendaje, umuzingo w'igitabo niko byanditswe kuri jewe, nzanywe no gukora ibyo ugomba Mana. There is a book in front of God which is written about Jesus Christ. hariho ibyiza biri mu muzingo byanditswe muri Bibiliya ku bwa Yesu Kristo. And it is the will of God. kandi wari umugambi w'Imana. Will of God that He wants to do through Jesus Christ. byari iby'Imana igomba gukora biciye muri Yesu Kristo. Isn't it? sibyo? Yeah. So, rero verse 9 saying, umurongo w'icenda haravuga ngo, then He said, behold, I have come to do your will, O God. He takes away the first that He may establish the second. ahera ko aravuga ati henzanye no gukora ibyo ugomba, akuraho ibya mbere ngo ashinge ibya kabiri. Now Jesus said that through His death,
God will take away the first and to establish the second. ubu rero Yesu yari kavuga ati biciye mu rupfu rwanje Imana izokuraho ibya mbere ishinge ibya kabiri. Then what is the first and what is the second? None ibya mbere ni ibihe, ibya kabiri navyo ni ibihe? The first, the law that which came by the Moses. Ibya mbere byavuye mu mabwirizwa ya Mose. Yeah, before Christ come, imbere yuko Kristo it aza was the period of the law. habayeho igihe cy'ibyagezwe. All people were under the law. Abantu bose bari munsi So y'ibyagezwe. according to the law, they have been judged. Biciye mu byagezwe niho bacirwa And urubanza. God told them you should obey. Kandi byavuga ngo utegerezwa kuba. But now what the Bible says, Ariko icyo Bibiliya ivuga, when Jesus Christ died, igihe Kristo yapfa, he said, God takes away the first and to establish the second. yavuze ngo Imana yakuyeho ibya mbere ishinga ibya kabiri. If you open Luke chapter 16 verse 16, hamwe wuguruye muri Luka ikigabane cya 16 umurongo wa 16, Luke 16 verse 16 say, Luka 16 umurongo wa 16 that the baravuga law and the prophets were until John. Since that time, kingdom of God has been preached and everyone is pressing into it. havuga ngo ibyagezwe bo n'amajambo y'abavugishwa n'Imana byabayeho gushitsa igihe cya Yohana. Uhereye icyo gihe ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana niho bwavugiwe umuntu wese akabubandanira. Law is until John, and prophet and the law is until the John. havuga ngo ibyagezwe n'amajambo y'abavugishwa n'Imana byabayeho gushitsa mu gihe cya Yohana. When the John Baptist was given baptism of Jesus Christ, bisobanura ngo igihe Yohana umubatizi yabatiza Yesu Kristo, Jesus Christ took law together. Yesu Kristo yakiriye na bino byagezwe. Jesus testified that I am here to fulfill all the law. Yesu Kristo yavuze ati ndi hano kugira ngo nshitse ibyagezwe byose. So when Jesus Christ died on the cross, Rero igihe Kristo yapfa ku musaraba, now law is finished together. n'ibyagezwe byari birangiranye nabyo. That is what Bible testifies. God takes away the first. Nicyo gituma na Bibiliya ivuga ngo Imana yakuyeho ibya mbere. So there is no law in this world to judge us. Rero nta byagezwe bikiriho muri iyi si biducira Still urubanza. many people think if I do bad, God will judge me. Abantu baraciyumvira ngo hamwe no gukora nabi Imana izocira urubanza. But that is wrong information. Ariko ayo n'amakuru atariyo. There is no law that to judge us according to my behavior here. Nta byagezwe bikiriho bizocira urubanza bifatiye ku nyifato Do you zanjye. understand what I'm talking about? Muratawe ibyo ndiko ndavuga. Do you understand? Right. For example, by Nk'akarorero, the law of Burundi, n'amategeko yo mu Burundi, stealing is bad, right? kwiba ni bibi sivyo? So today I'm stealing his Bible. Rero uno munsi reka nibe Bibiliya yiwe. I'm sinner now. Ndi umunyabyaha sivyo? Police can come and judge me. Abapolisi barashobora kuza bakamfata. But one day, Ariko umunsi umwe the law of Burundi changed. amabwirizwa yo mu Burundi agahinduka. Stealing is no longer law. Kwiba bitakiri icyaha. Stealing is no longer law. Kwiba bikiri icyaha. When I steal, Hama ntayiba. he feel bad. Akiyumva nabi. He tell me, Akambwira. why you are stealing my law? Kubera iki wibye? You are bad one. Uri umuntu mubi. No, I'm not bad. Oya sindi mubi. Why? Kubera iki? Can you judge me? Wowe ushobora kuncira urubanza? There is no law. Nta bwirizwa. Oh, then you are no sinner. Ndi umunyabyaha. Do you understand what I'm talking about? Muratawe ibyo ndiko ndavuga. There is no law in this world anymore. Nta byagezwe bikiriho muri iyi. That's why there is no law that God to judge you according to your behavior. Nico gituma atabyagezwe bikihari byo hano mu isi Imana yobacira ku So rubanza. that's how God made you free. Niko rero Imana yabagize abidegembya. Then are we free to commit sin? None ubu turidegembya dukora icyaha? No, it is not like that. Oya siko bimeze. I tell you later.
ndabibabwira But there is no law there now to judge you according to your behavior. ariko ubu nta byagezwe bikihari byo kubacira urubanza bifatiye ku That's nyifato how zabo. God finished. Uko niko Imana So yabirangiye. there is nothing there who can judge you according to your behavior anymore. Rero nta kintu na kimwe kikihari cyo kubacira urubanza bifatiye ku nyifato zanyu. To condemn yourself now it is impossible. Rero kwicira urubanza ubu kuri wewe ntibidashoboka. That's why Bible says there is no condemnation those who are in the Christ. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo nta rubanza ruriho ku bari muri Kristo Yesu. Because Christ finished the law in this world. Kubera ko Kristo yararangije ibyagezwe That is muri the iyi. truth. Uko n'ukuri. Though God made us free from myself, Rero naho Imana yatugize abidegembya kuri still cye, there are so many who are living under themselves, their own works. haracyariho n'ubu abantu benshi babayeho ku bwabo bicira. Why am I like this? Ati kubera kimeze uko. Why is it like that? Kubera ikameze Why kuri. is better like that? Kubera karimo Why am I this kind of foolishness? kubera iki mfise buno bucucu bumeze uko. That's how people are not able to stand in front of God confidently. Uko niko rero abantu badashobora guhagarara imbere y'Imana Because their bashikama. mind and their heart is still under the law. Kubera ivyumviro vyabo n'imitima yabo biracari The truth munsi is y'ibyago. God has finished the law. Ariko ukuri nuko Imana yarangije bino byago. And God made us free from the law. Hama Imana itugira abidegembya kuri bino byago. That's why now God has established the second one. Uko niko rero nico gituma Imana yahejeje igashinga ivya kabiri. What is the second one? None ibyagezwe bya kabiri ni Now new law has come to us. rero ubu ibyagezwe byacu bishasha New byaraje. law is Ibyagezwe bishasha ni about faith. ni ibyagezwe It is the by'ukwizera. law of faith. Ni icyagezwe cy'ukwizera. There God made us free from my sin. Rero nivyo Imana yarangiza uwidegembya God ku byaha. already finished the law. Imana yararangije ibyagezwe So byose. we became free from the my behavior. Rero narabaye uwidegembya ku nyifato But zawe. now we have been put under the new law. Ariko ubu twashizwe munsi y'ibyagezwe It bishasha. is a law that telling us how you live faithfully in this world. Ni ibyagezwe bitubwira ingene ubayeho mu kwizera muri iyi si. Through faith, how much are you able to overcome yourself? Biciye mu kwizera ugiye kwirengera bingana iki? Through faith, how much were you able to unite with God? Biciye mu kwizera ni ugiye gufatana n'Imana bingana iki? Through faith, how much were you able to commit yourself in the hands of God? Biciye mu kwizera ugiye kwishikana mu biganza by'Imana bingana iki? Through faith, how much were you able to follow way of God, will of God? Biciye mu kwizera ni gute ugiye gukurikira inzira y'Imana n'umugambi wayo. Yeah, that is now new law that God to judge us. Ivyo nivyo byagezwe bishasha Imana iduciramo Not urubanza. according to law, Bidaciye mu byagezwe but by according to faith. ariko biciye mu So kwizera. now we are free from my behavior. There's no one who can judge me according to my work. Rero ubu turidegembya ku nyifato zacu nta n'umwe ashobora kuducira urubanza biciye mu bikorwa byanjye. But God will judge us according to your faith. Ariko Imana izobacira urubanza ifatiye ku That's kwizera why kwawe. God made us the perfect first. God made us the perfect. Nico gituma Imana yabanje kutugira abatunganye There's ubwa mbere. nothing there who can tell me you are bad or you are sinner. There's nothing there who can judge me like that. Nta na kimwe gishobora kumbwira ngo uri mubi, nta na kimwe gishobora kuncira urubanza nk'uko. But about the faith. Ariko ku bijyanye no kwizera, So if you see, hamwe uravye let's go Hebrew chapter 10, uravye mu Baheburayo, verse 26. mu Baheburayo ikigabane c'icumi umurongo wa 26. Hebrew 10, verse 26. Dusome mu murongo wa For 26. if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there is no longer remission or sacrifice for sins. Kuko namba dukora ibyaha bigira nkana kandi tumaze guhabwa kumenya by'ukuri ntihaba hagisigaye ikimazi c'ibyaha. There are many people thinking about sin willfully. Abantu rero bariyumvira ati mbe n'ibihe byaha ni idegembya. So many people think, we should not commit the sin after salvation. That's how people are also understand. Abantu benshi rero bariyumvira ngo ntitukwiye gukora ibyaha inyuma y'agakiza. But this
talking about sin willfully is not a sin that which we make according to our works. ariko ibyanditswe bivuga yuko ibyaha dukora si ibintu bivana n'uko twebwe tubishaka. God cannot judge according to law again because He is Imana ntishobora kuducira urubanza biciye mu byagezwe ukundi kuko yarabirimbuye. Many people misunderstand. You see, sin willfully, there is no other remission for this sacrifice. No, we should not commit sin. Bibiliya abantu benshi baravuga ngo Bibiliya ivuga ngo kuba tumaze guhabwa kumenya iby'ukuri ni hasigaye ikimazi cy'ibyaha. No, it is not meaning of sin that which we do through our works. Ariko si biciye mu bikorwa by'ibyaha dukora mu bikorwa byacu. What did I say? God takes away the first navuze nti Imana yarabikuyeho bwa mbere and established the second. Hama ishinga ibya kabiri. So on the side of God, rero ku ruhande rw'Imana, what is the now law there to judge people? none ni ibihe byagezwe ubu bihari byo gucira urubanza? Standard there to judge people has been changed. Urufatiro rwo gucira urubanza abantu rwarahindutse. No longer by the law of Moses. Si biciye mu byagezwe bya Mose. Yeah, many people think when I stand in front of God, God will judge me according to my behavior. That's how people are thinking. Abantu baraciyumvira ngo igihe noba mpagaze Imana izoncira urubanza ifatiye ku nyifato zanje, uko niko bavyibaza. No, it is not. Already God destroyed the first. Ariko si uko bimeze, Imana yaramaze kubikuraho. With the blood of Jesus, already the law has been finished. It is no longer existing Biciye anymore. mu maraso ya Yesu Kristo ibyagezwe byarakuweho. Now it is new law that which God has put in us. Ubu ni ibyagezwe bishasha Imana yashinze. So sin willfully is talking about your faith. Sin willfully. Gukora ibyaha bigirankana bisigura kwizera kwawe. It is a matter of your faith. Ni ikibazo cy'ukwizera kwawe. If you see, continue down. Hamwe ubandanije hepfo 27. ku murongo wa 27. But a certain fearful expectation of judgment and fiery indignation which will devour the adversaries. Ariko haba hasigaye kwitegana ubwoba gucirwa kwiteka no kwitega umuriro w'inkazi uzorigata abansi Verse b'Imana. 28. Anyone who has rejected Moses' law dies without the mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. Ukengereye ibyagezwe bya Mose ibyabona 2 canke 3 biramwicisha atakagongwe. Surely, when people are under the law, when they disobey, byukuri igihe abantu bari munsi y'ibyagezwe hama bakabirenga, surely they are killed, they will die. nta nkeka baricwa. But here, verse 29 talking about ariko hano ku murongo wa 29 of how much was punishment do you suppose will he be thought worthy to who has trampled the Son of God underfoot, counted the blood of covenant by which he was sanctified common things and inserted the spirit of grace. mugira ngo umuntu ntazoba akwiye guhanwa ibirushirije cyane asiribanza umwana w'Imana akiyumvira amaraso y'isezerano yamwejeje ko ari igihumane agacokora mpwemu w'ubuntu. Here talking about now ubu hariko haratubwira hano death of Jesus Christ. urupfu rwa Yesu Kristo. Isn't it? Believing in works of God. kwizera ibikorwa by'Imana. The one who do not believing in the works of God, the punishment that which they are going to receive, how is it going to be? Fearful. Abantu batizera ibikorwa by'Imana igihano kigiye kubaho mbere ukuntu kizoba kirushirije. So now sin willfully means after they listen to the truth, how I myself became free from my sin and now by faith able to enter the kingdom of God, by faith become righteous. Those who deny, those who do not believe. Rero gukora ibyaha bigirankana bisigura ngo mbega meze gute inyuma yuko Kristo yapfuye, inyuma yuko nahariwe ibyaha byanje.
ababihakana mbega ibigiye kubabako n'ibiki. So people who will be punished because they do not believing in the new law. Rero abantu bagiye kuzohanwa kubera ko batizeye ivyagezwe bishasha, Who do not living in faith. abatabayeho mu kwizera. Punishment that people who do not believe they are going to get, how it is big and fearful. Ukuntu aba bantu batizera ibikorwa byo gucungurwa ingene bagiye guhanwa birushirije. That is what this verse is explained to us. Ibi nivyo ino mirongo iriko iradusobanurira. So now God has put under the word of faith. Rero ubu Imana yadusize munsi y'ivyagezwe by'ukwizera. Living in faith, not according to my behavior, but in faith. Insobanuro y'ukwizera ni ukuvuga ngo ntibivuye ku bikorwa byanje cyangwa inyifato zanje. Once we recognize I'm not possible, myself is not possible. Igihe tumaze kumenya ati jewe ku bwanje ntibishoboka, The moment that we found the grace, igihe tubonye ubuntu, the moment we enter into faith, igihe twinjiye mu kwizera, how our heart is being changed. ni gute umutima wacu uhinduka. We are free from myself. Tuca twidegembya kuri jewe. So as long as we have the faith, rero igihe cyose turi mu kwizera, we also became change of our heart. duca duhindura n'imitima yacu. Not willing to live according to my flesh, ntituba tugishaka kubaho bivanye n'umubiri but wacu, we like to live according to faith. ariko duca dukunda kubaho bivanye If we n'ukwizera. think, then are we free to commit a sin? Ubu rero abantu baca bavuga ngo mbe turidegembya gukora No, ibyaha. once you stand on the faith, Oya, ariko igihe umaze kuja munsi once you y'ukwizera, unite with God through faith, igihe ufatanye n'Imana biciye mu kwizera, God is staying among us together. Imana nayo ishibana na twebwe mu Our kwizera. heart became temple of God. Umutima yacu iciba ingoro y'Imana. So even our heart doesn't like to do evil things, doesn't like to live according to flesh. Nivyo imitima yacu ntikiba igikunze gukora ibyo dushaka by'imibiri yacu. We are seeking for faith continually in our heart. Duca duhanga amaso ukwizera iminsi yose mu mitima That's yacu. how word of God is pulling over our heart. Uko niko ijambo ry'Imana riguma rikwega imitima That's how yacu. spirit is pulling over our hearts. Uko niko mpwemu yera w'Imana aguma kwega imitima To yacu. go continually way of faith. Kubandanya tugenda mu nzira y'ukwizera. Continue to follow will of God in our life. Kubandanya dukurikira umugambi w'Imana mu buzima bwacu. That's how our heart is rejoicing with God while we are following way of God together. Uko niko imitima yacu ishobora kunezeranwa n'Imana hamwe. That is become joy in our hearts. Ivyo nivyo bicika umunezero mu mitima When yacu. joy and thankfulness and happiness is dwelling in our hearts, Igihe umunezero n'amashimwe biri mu mitima yacu, everything cannot dwell together in us. ibintu bibi ntibishobora kubana nawe. When our heart is full of happiness, imitima yacu iba yuzuye umunezero, everything cannot stay in our heart together. ibintu bibi ntibishobora kubana nawo mu mitima That's yacu. how God is the leader of our life. Uko niko Imana iri kirongora ubuzima bwacu. Before salvation, we are just struggling with our works. Imbere y'agakiza twabayeho turuha gusa biciye mu bikorwa But byacu, once we stand on the faith, ariko igihe duhagaze mu kwizera, according to what God says, just shall live by faith. nk'uko Imana ivuga ngo umugororotsi azobeshwaho. Once we are focusing on faith and trying to have a faith through the word, Igihe duhanze amaso kwizera hama tukabandanya mu kwizera, we can see clearly turashobora kubona neza how my life is changed. ingene ubuzima bwacu bwahindutse. To have a faith become my happiness. Kugira ukwizera bica bihinduka And umunezero. through faith, when we found how God works in me and protect me, Kandi biciye mu kwizera iyo tubonye ingene Imana idukorera ikanadukingira, it became great influence in my heart. bica bihinduka umunezero uhambaye mu mitima yacu. We shall know clearly truth. Duca tumenya neza na neza ukuri. God made me free from myself. Imana yarangize uwidegembya Life therefore which I live now, ubuzima mbayeho ubu, though outwardly I'm living with this flesh, naho inyuma mbanyeho uno mubiri, but truth is no longer through the flesh, ariko by'ukuri sinkibayeho mu mubiri, but by the faith. ariko mbayeho mu kwizera. The one which He works in me Ugukorera muri jewe is no longer myself, si jewe ubwanje, but it is God
ariko ni It is Imana, the Holy Spirit. ni mpwemu yera, It is the Word of God. ni ijambo ry'Imana. Brethren, are you really has been free from yourself? None bene data, ubu mwarabaye abidegemvya kuri mwebwe by'ukuri? Are you not still looking at yourself how you are? Mbere ntuciraba wewe uko umeze, I'm weak. ati ndi I'm umunyantege, like this. meze gutya. No, that is wrong information. Ayo ni amakuru That is the atari. one which Satan has created in this world. Ivyo nivyo Satani yasize muri iyi But si. Bible says God has been finished. Ariko Bibiliya ivuga ngo Imana yarabirangije. God already cleaned everything. Imana yarahanaguye And byose. when through the Christ, He has been made you perfect. Biciye muri Kristo yarabagize abatunganye So bose. now you are powerful enough to live by faith. Ubu rero murafise inkomezi zihagije zo kubaho mu Be kwizera, free from yourself. mukidegemvya kuri Do not mwebwe, condemn yourself anymore. nimube mucicira urubanza Look urugo. upon God biciye mu kimazi and c'Imana, find mercy in Him. hama mubone impuhwe Find zayo, His love mubone urukundo rwiwe, and believe in Him. hama mumwizere, And live such a powerful life in this world. hama mubeho buno buzima bw'inkomezi Once bungana we gutya muri live by iyi si. faith in this world, Igihe mubayeho mu kwizera muri iyi si, there is no one who can against us. nta n'umwe ashobora There is kuturwanya, nothing there which can destroy us. nta na kimwe gishobora No kuturandura. matter how you look yourself, Ntacyo bivuze uko wowe uba wibona, don't trust. Don't trust what you see. ntuwizere ibyo ubona. Say, I'm perfect. Vuga uti natunganye rwose. Lastly, Ubwa nyuma let's open. twugurure, I don't know whether I can find it now. sinzi ko nshobora kubibona ubu. If you see, there's the one verse. Say, umurongo umwe, those who are weak, you should say, I'm strong. abari mu ntege nke muvuge muti turabanyankomezi. I don't know why I cannot find it. Yeah. I thought this book of Amos. Mu gitabo cya Amosi. Sorry, I cannot find it now. Sinshobora kubibona. Recently I read, but I cannot remember. Ariko Later, if I found, I'll let you know. igihe nzobona nzobabwira. But when people are going for the better, really Israel was under weakness, but God has told them, those who are weak, you should say, I'm strong. Ariko igihe abanyisirayeli baba bagiye ku rugamba, Imana yababwira ati abari mu ntege nke muvuge muti ndakomeye. They themselves is weak, but by faith you should say you are strong. Nibyo by'ukuri biciye muri bo baba ari abanyantege nke, ariko biciye mu kwizera nimuvuge muti ndakomeye. That's how God has changed us. Uko niko Imana yaduhinduye. Amen. Amen. So do not look at yourself anymore. You are free. There is no law there to condemn you Rero anymore. ntimube mucira ukundi muridegembya, nta byagezwe bikihari byo kubacira urubanza. It is only people, it is only word who condemn you why you are like that, why you are like that. Ni isi gusa n'abantu babacira urubanza bavuga ngo kubera ko umeze uku na kuriya. But God say, no, you are strong. Ariko Imana ivuga ati oya uri umunyenkomezi. That's how God changed us. Amen. Uko niko Imana yaduhinduye. Amen. So now live in faith. Rero ubu nimubeho mu kwizera.
kwizera then there is no one who came against us. hama ico gihe nta n'umwe azosubira kuturwanya. Yeah, thank you so much. Murakoze cyane. Let's pray. Dusenge. Dear Heavenly Father, Mana data wo mw'ijuru, really, you have changed us. by'ukuri waraduhinduye. Before we are under the law, Mbere twahoze munsi but y'ibyagezwe, now we are under the faith. ariko ubu turi munsi yo kwizera. So by the law, there's nothing there you can condemn us. Rero biciye mu byagezwe ubu nta na kimwe kigihari cyo kuducira That's urubanza. how we do not looking at myself anymore. Ubu niko natwe tudashobora kwitsindisha ukundi, Because there's nothing there which you can condemn us. kubera ko ubu nta kiducira But urubanza. because of Satan, up to now, we have been deceived. Ariko kubera satani n'ubu turacahendwa, So we are thinking that we must be good so that I can be blessed. tuguma twiyumvira ngo dutegerezwa kuba beza kugira duhezagirwe. But now it's not according to our works. Ariko ubu ntibiba biciye mu bikorwa byacu, The blessing is coming from the faith. ariko imihezagiro tuyironka biciye mu I kwizera. may read all our brethren to stand in the faith, Mana nurongore bene data bose guhagarara mu kwizera, so they can be free from themselves and stand in front of you proudly. kugira ngo bashobore kuba bidegembya kuri bo, bashikame imbere yawe mu munezero, So everyone can find the grace and mercy kugira ngo umwe wese ashobore kubona ubuntu bwawe n'impuhwe zawe, and can rejoice with you. hama anezeranwe nawe. God, really, we are so much thankful You how could- you made us perfect. Mana by'ukuri turashima cyane ingene watugize abatunganye rwose. As long as we are in the faith, there's nothing that who can against us. Igihe cyose tukiri mu kwizera nta na kimwe gishobora kuturwanya. God, we are so much thankful today. Mana by'ukuri turashima cyane ubu We munsi, pray in the name of Jesus. tubisenze mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo. Thank you. Murakoze.